Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo ry'indwi Kigarama umwaka wa 2024. Kaze mukurikire amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imbonerakure zifatanwa ibirwanisho ntizikurikiranwe ngo ni ikimenyetso ntabesha ko zabihawe n'ubutegetsi buhari muri kino gihe. Uko niko bibonwa n'umuvugizi w'umugambwe MSD ahavunira akagohe abarundi ko batobandanya basasira indava intwaro y'agakandamizo y'umugambwe CNDD FDD. Muravyumva mu ntango zano makuru. Abanyagihugu muri komine ya Rugombo intara ya Cibitoke begereye ihinguriro ry'isima Buseko basaba ko ryo kwimurirwa kure y'imihana ngo kuko ivyotsi birivamwo bigeramiye ubuzima bwabo. Nayo igisata c'indero ngo ntigishobora kugira akanovera bitewe n'ikena ry'abigisha rirenze urugero. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi bavuga ko habuze abigisha baharugwa mu bihumbi 10. Mugume hafi mu kanya nido. Izi ni ibiki numvaga yemwe. Reka amakurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwe numva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda gwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo. Ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. Bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Duhere mu bijanye n'umutekano nimejeje kubivuga mu ntangamarara. Nta gitangaje kubona imbonerakure zifatanwa ibirwanisho zirekugwa inyuma y'akanyisase kuko ivyo birwanisho zabihawe n'abategetsi b'igihugu. Ivyo bishikirizwa n'umuvugizi w'umugambwe MSD afatiye ku mbonerakure Emmanuel Nibitanga batazira amaniga yo muri zone ya Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yarekuwe kuri uyu wa kane nyuma y'iminsi 2 ahagaritswe. Epitase Nshimirimana havuga ariko ko abarundi batari bakwiye kubandanya bemera mabi y'ubwoko bwose akorwa n'intwaro ya CNDD FDD. Kuri Epitase Nshimirimana n'umuvugizi w'umugambwe MSD. nta gishasha na kimwe kirimo. Kumva ko imbonerakure yo mu Maramvya yafatanywe ibigwanisho mbere igataka igacire kugwa, ivyo ni ibintu bihari. Icambere co imbonerakure zirafise ibigwanisho, inkoho, magrenade. Imbonerakure zirafise imyambaro ya gisirikare kandi izwi bahawe n'igisirikare c'u Burundi. Abategetsi babizi, abategetsi barazi n'imbonerakure zifise ivyo bigwanisho. Kira noneho
naho ngira ngo nta murundi numwe gushika uno munsi ayobewe ko imbonerakure zaronkejwe n'uyu munsi zibandanya zihabwa inyigisho za gisirikare. Urumva rero ko ugwaruka rwo muri CNDD-FDD rufatanwa ibigwanisho atagishasha na kimwe kihari kuko babihawe izuba ryaka. Hanyuma kuba naho yacire kugwa navyo nyene ntibitangaje kuko mu Burundi nta butungane buhari. Igisata c'ubutungane cahindutse igikoresho ca CNDD-FDD co guhotora abatavuga rumwe na CNDD-FDD, co kurenganya abafise ivyiyumviro bitandukanye n'ivyo abari mu mugambwe uri ku butegetsi. Imbonerakure zirica abarundi, ziriba ziranyaga abarundi ku mugaragaro, mugabo ntizishobora gupfungwa. Yaba yari umu MSD canke akaba umusenere canke akaba umufrodebu canke akaba uwundi wese afatanywe n'igitoki canke afatanywe n'ikigori yaciye mu murima, yategerezwa gupfungwa batanaburanye bakamara y'imyaka. Ivyo rero ni ibintu bimenyerewe kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD. Mugabo rero niho dukunda gufatira tubwira abarundi ko bikwiye yuko bavyanka ko intwaro benizi nk'iyi ya CNDD-FDD ibandanya gutwara abarundi bacuritse canke gucamwo imigwi abarundi hakaba umwana n'ikinono. Naho rero tuvuga tuti harageze ko abanyagihugu bahagurukira intwaro benizi kugira ngo haboneke intwaro ishobora gusubiza hamwe abarundi, ishobora gusubiza ku murongo uru rukerekere rw'imbonerakure rwigize surivu mu kurenganya bandi bana b'igihugu. Uwo yari Epitase Nshimirimana avugira umugambwe MSD. Tukiri mu vy'umutekano kandi abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa zone Gasenyi muri komine Buganda intara ya Cibitoke baratewe impungenge n'ubusuma bw'amakonteri y'umuyaga nkuba bumaze iminsi bwibonekeza hiwabo. Abo banyagihugu bavuga ko bakeka ko ubwo busuma bwoba bukorwa n'abantu bacuditse n'abakozi bishira hamwe Regideso. Ni inkuru tubaza Emmanuel Ndayishimiye. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa zone Gasenyi muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke bavuga ko bamaze iminsi bibwa amakonteri y'umuyaga nkuba. Batomora ko amakonteri arenga 30 amaze kwibwa. Uyu numwe muri abo banyagihugu. Amakonteri barayatumaze ko n'ubukena bene gihugu barimo mu kwiyungunganya tuzigura ntaco bakicana amakonteri atibwa. Abajejwe intwaro ntaco bivuga ko kuvuga hamaze kugana amakonteri arengeye Abo banyagihugu bamenyesha ko bikeka ubwo busuma bamwe mu bakozi ba Regideso boba babugira uruhara. Amakenga mu bajanye n'abakozi ba Regideso mu rwego rwa zone Gasenyi zijanywe, urumva bo ntaco babwiye, kandi niyo yibatumye kuri komande ku mamiliyoni 3,500 nta misi indwi icamwo utayironse. Mwarija rero muri Regideso muri Centrale Bujumbura kandi ziriyo, tugaca twibaza ko bo babifitemo uruhara. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri zone Gasenyi muri komine Buganda ntitwashoboye kuronka baramuswa ishirahamwe Regideso muri ako karere kugira bagire ico bashikiriza. Tukiri ngaho mu ntara ya Cibitoke navyo nyene mwavyumvise mu ngingo nkuru ivyuka bibi n'ivyose biva mu ihinguriro ry'isima Buseko birabangamiye amagara n'ubuzima bw'abanyagihugu bo ku mutumba wa Karorama muri komine Rugombo. Bamwe muri abo banyagihugu bagasaba bashimitse leta kugira icikoze ngo iryo hinguriro ikugwe mu mihana. Idonido na Danicre iratwumva. Turishwe n'ivyotsi, imihindo, imitigito y'ishirahamwe y'ihinguriro ry'isima ya Buseko. Abana barwaye indwara z'inkorora zidahera natwe abakuze zidahera. Urumva ayo maganya n'uwo mwiheburo mwumvise na yumwe mu banyagihugu bo ku mutumba Karurama, neza na neza hafi y'ahasanzwe hari inyubako y'ihinguriro Buseko. Nk'uko bishikirizwa n'abo banyagihugu bo kuri uyo mutumba, amagara y'abanyagihugu ari mu kaga. Uyu ni umwe muri bo. Ubu irakwiye imyaka 10 dutabaza, twarabuze gitabara. Urazi nyene inda zikoroka zivayo kubera bijya byose. Urazi abantu bavuka badakomeye kubera ibyo. Ubu hadutse ingwara zo kurukura z'abana, abana bariya usanga bari kuruta ku gihome kubera aho bajama tubasasiye isima ikijayo bagaca baguma binyaga. Mu kababaro kenshi abo banyagihugu batakambira leta n'uyo wese afise umutima w'ikigongwe kubagarukirako. Inzu zacu ziramaze kwata imigaga, amabati y'inzu
yaratobotse inzu zacu zirapfa bashobora kunywa amazi uri hanze acazemo ibifubifu biva mu ihinguriro rya Buseko twagira dusaba abantu bafite ikigongwe batabara abantu bari mu Karurama. Kimwe mu bibabaje kurusha ku bw'abo banyagihugu ni ingene iyo hari abakomeye mu gihugu bagendeye ahegereye iryo hinguriro atana kimwe risubira gukora gushika abo bategetsi batashe, ariko bahavuye bagasubira gukubitwa n'umwotsi ivumbi rivanze n'urwamo rw'iryo hinguriro atacamira. RPA twarondeye buramatari w'intara c'ibitoke kugira agire ico ashikirije kuri ayo maganya y'abo banyagihugu, ariko turamukena. Dani Claire iratwumva tuve mu Cibitoke tuje mu ntara ya Kayanza tuvuga ibijanye n'intwaro neza na neza muri komine ya Matongo aho haheze ikiringo kirenga amezi 6 abakozi bo muri iyo komine bataronswe imishahara yabo. Bamwe muri abo bakozi bavuga ko bivanye no guheranirwa imishahara babayemwo igihe kitari gito bibagora kubaho no kubeshaho imiryango yabo. Inkuru twateguriwe na Remindera Gakura. Bavuga ko basigaye bagomba no kubaho bindi imiryango yabo. Abo n'abakozi bo muri komine ya Matongo batombora ko amaze amezi arenga 6 badakwisijisha imishahara yabo. Uyu numwe muri bo arigana ingorane babayemwo muri ico kiringo cose bamaze badahembwa. Arazi ko atahandi hantu dukura dufite ayandi mikoro yo gutunga imiryango. Abana turakenera kubavuza, abana turakenera kubigisha, turakenera kugura rasiyo, turanapanze amazu. Ibyo byose rero ni ingorane. Hano n'abantu basangiye ayo mazu umunsi n'umunsi basa kudusohora. Abo bakozi bavuga ko babazwa no kubona baheranirwa mu gihe komine yabo ari izwi nk'iyinjiza ibitari bike mu kigega cayo. Iyo komine batamiriza binjiza amafaranga menshi aho tubetereza ku cyayi cyose ikubiye muri komine Matongo ku kiro hari amafaranga asiga muri komine amatagisi atandukanye amabutike imizigo yapakirirwa aje Bujumbura ukura n'indi kuri RME. Inyuma y'ikiringo kirenga igice c'umwaka badahembwa abo bakozi basaba bashimitse gutunganirizwa bagahembwa amahera baheraniwe. Uruganda rwa RPA tukaba twarondeye umustanire wa komine ya Matongo Aisha Sabiyumva kugira ngo agice ashikirije ariko ntacyo yashimye kubivugako. Hagati aho iyo komine ya Matongo iravugwamo n'izindi ngorane tuzogaruka ko mu makuru yacu yejo. Arakoze na Remi Nderagakura. Nyuma y'akaruhuko gato turabananya n'amakuru mu Kirundi twabateguriye. Twandanirize mu gisata c'indero abanyagihugu bo ku mutumba wa Musama muri komine Kayokwe intara ya Mwaro basaba kubakirwa ishure kugira ngo abana babo bige hafi nkuko bimeze ku yindi mitumba. Abo banyagihugu bavuga ko badatahura ingene mu mitumba 24 igize iyo komine ya Kayokwe Musama yonyene ariyo itubatsweko ishure. Watere Kwizera adushikane aho muri komine ya Kayokwe. Mu mitumba 24 igize komine Kayokwe umutumba wa Musama wonyene ni utagira ishure. Iyi ikaba ari nayo mvo abanyagihugu bo kuri uwo mutumba badatahura ico bivako narijya bari basanzwe baremerewe kubakirwa ishure bikarangira rigiye kubakwa handi bikozwe n'umuhanuzi wa mustanteri bita Onesfor nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Mu mitumba 24 igize komine Kayokwe umusozi wonyene rudende udafise ishure no musozi wa Musama kandi batabuze aho bubaka iryo shure. Komine Kayokwe igizwe n'imisozi 24 umusozi wa Musama wonyene wo musozi utagira ishure. Ishure ryari kubakwaho igihe ryagiye ryubakwe hari muri 2017 igihe shure ryaciye ryubakwa ku wundi musozi witwa Bwakira. Urumva yitirwa Musama muraryubakwa ku wundi musozi kubera iki? No kuvuga umukonseye wa mustanteri yaraje ubutunzi yitwa Onesfor urumva ko ari we yaciye bikatisha batabarijana aho Bwakira. Abo banyagihugu bagasaba bashimitse ko bo kubakirwa ishuri vuba na cyane ko abana babo bibasaba kuja kwiga ku yindi mitumba mu gihe bari bemerewe ishuri ariko ntibarihabwe. Ico gituma nzayo kujya shure yoza bakubakishije nkuko bubakishije ku yindi misozi kandi imisozi yose biza amashuri umva naho umusozi utari ku ishure hari abana baza kwiga mu kibumbu kandi bo kwize kuwo mutumba abegereye nico muganisha tuvuga rero nkuko iyi misozi yose kiretse umutima wa Musama aho uwo musozi wogira ishure kandi narijya iryari kuja ko umusozi bari biruje rikaja ku wundi musozi ikigirirwa ubu rero no munsi bizwi yuko ko umusozi ariko ishure kandi bagiye hanze. Uruganda rwa RPA twarondeye uramuswe igisata c'indero muri komine Kayokwe barandagiye Melkiade kugira agire icyo ashikirije kuri iyo myidogo turamukena.
waritere kwizera urakenuye. Ibikenye rero s'amashure gusa kuko abigisha baharurwa mu bihumbi 10 aribo babuze muri kino gihe kugira ingorane ziterwa n'ikena ry'abigisha zigabanuke mu gisata c'indero. Ivyo bishikirizwa n'urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB mu itangazo urwo runani rwasohoye kuri uyu wa gatandatu. Urwo runani ruvuga ko iryo kena ry'abigisha rituma hibonekeza itituka ry'akanovera k'indero n'inyigisho mu Burundi, ari nako gusaba leta kwicarira iyo ngorane itoregwa inyishu. Dukurikiye Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB. Igisata c'indero kirahanzwe n'ubukene budasanzwe bw'abigisha mu mashuri. Abigisha babuze bakaba baharurwa mu bihumbi 10. Ibi bitigiri bikaba bishobora no kurenga kubera abigisha baguma baja mu karuhuko k'izabukuru. Ibitigiri by'abaronswa akazi navyo bikaba biri hasi cyane. Nko muri uyu mwaka w'ishure turimwo wa 2024 ushira wa 2025 abazoronswa akazi bakaba atazorenga amajana 620, ni kuvuga ibice 6%. Kubera ubwo bukene ubushikiranganje bw'indero bwafashe umugambi wo kwikora ku bakorerabushake n'abakutsa kivi. Abakorerabushake ni bashomeri biyemeje kwitanga rimwe na rimwe bakaronswa udufaranga tw'agashirukabute kavuye mu kigoro k'abavyeyi, naho bivugwa ko abana bo mu mashure nshingiro biga ku buntu. Mu mashuri amwamwe n'abana batayatanze bakirukanwa, bamwe bakahava bata amashuri. Ubu rero amafaranga avuye mu kigoro k'abavyeyi asigaye anyuruzwa n'abayobozi b'amashure nk'uko tuvyumva mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabara. Ibi rero biza bisongera isibe kuko abo bakorera bushake baca badebukirwa, bamwe bagakinjura. Mu gihe leta yariyemeje gushira imbere abakorera bushake mu gutanga akazi, kumva hamwe hamwe hari abamaze imyaka ishika 8 bitanga ariko ntibaronswa akazi kandi kahari. Abigisha biraba baca bacika intege, bamwe bakiyonjorora. Guhera mu gice ca 4 c'ishure nshingiro gushika inyuma y'ishure nshingiro usanga hari amashure akoresha abakutsa kivi. Bamwe bakaronswa agashirukabute gatanzwe n'abavyeyi, abandi bakaronswa agatanzwe na leta, ariko bobo baba basanganywe akazi ko kwigisha bahembwa na leta, ariko nabo nyene y'agashirukabute gatevye canke kabuze imyidogo iba myinshi. Ibi vyose bituma akanovera k'indero n'inyigisho mu Burundi gatera gatituka uko bukeye uko bwije. Kugira umuti uboneke ni uko leta yongeza uburyo bwo guha akazi abigisha bakenewe. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB twokwibutsa leta ko kuronswa indero n'inyigisho by'akanovera ari uburenganzira bwa buri mwana wese. Uwo yari Antoine Manuma arongoye urunani ruhurikiyemwo amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB mu mfunyapfunyo y'ikinyamazuru. Izo n'ibiki numvaga yemwe. Reka makurata n'agahinda gusa. Mu bisata vyose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko, bituma igihugu gihungabana mu bisata vyose. Makura, umve Makura, hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye, ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa, warumvise bavuga rugomero rwo kumpanda gwanyuruza imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare, ivyo vyose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo,
ndatahuye bayo ivyo vyose bigasongegwa isibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cose amatora ageze bisigura ko twama dutwarwa n'abo tutitoreye ubu rero ndabonye igituma ibi vyose bitigera bitorerwa umuti erega yemwe inyishu izova muri twebwe abanyagihugu. mwakoze mwebwe rero mwari muteramanye natwe ni hano hagarukiye amakuru yo kuri uno wandwi Kigarama umwaka wa 2024. Nshimire kandi na bagenzanje twafashanije kuyegeranya hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva. Emmanuel Ninge ko nari kuri mikro ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.